Yo. Nibiki gacheni? Nibiki umeze gute? Umeze gute? Numerewe gute? Numva bimeze gute? Ni cyane. Yo mana none ndabigenze gutega mana. Yo. Nani mufaranga mfise. Yo mana. Ihangane Keni. Ngende hariya kwa mubyaranje ndaba ko hari ico yomfasha kugira ndagutware kwa muganga. Buri ihanganye ngaho ndaje. Yo mbega bashe. None ko ihangane Keni. Yo mana ndabigenza gute je ko tanu dufaranga mfise musazanje wanje nawe akabareze ihangane buragumya ho reka ngende kwa mubyaranje ndaba ko hari ico yomfasha yo mana reka ngende kwa mubyaranje ndaba ko hari ico yomfasha ndagutwara kwa muganga Mufyara? Wose wanje arafise mufyara wasu. Yego me. Nimba ari hari mu muturagira ko ari hari biriho. Ndababwira duwinjira uguma imbere y'umuryango. Yego nta kibazo mutubwire. Iki nukore no ku muryango. Yego mutubwire nta kibazo. Injira. Namahoro gamukra. Namuramo. Ndarakomeye. Bravo. Miss Nish. Kuri si cyane. Karibu. Hama mubyara kingenza. Nukuri mpuye n'ingora. Wa musazanje kera. Aragwaye cyane arareba. Nukuri narinde ndabico mwofasha nukuri mumpa amafaranga na makeya apfume ndamujana kwa muganga. Nukuri kuko ntakomeze nukuri muzoba mugize neza. Yego Byagenze gute? Hewe nukuri nabonye afatwa uko nyene arigada amaraso nukuri nanje nta n'ikingoro mufise ndera Nanje nta n'ikibabi mfise. Noya nukuri Make cyo ngiye kuyarondera. Nta n'ikibabi mfise niko ari. Nimurabe nukuri mubyarande nimurabe nukuri ararembye cyane nzizagira afe n'ubodama ngo karaciye N'ikibabi kimwe kigira kabiri. Ndagaragara n'ora. Nukuri nimurabe uko mungenza nukuri rabe uko mungenza amesize We Matiya. We Matiya. Matiya. Uri mubiki. Waguze bagufayimba. Naherutse umpamagara kare nta mahera wampaye ngo uje kuyaza. Namara kubari mugabo atari gutura amahera. Ugura magufayimba kwa Dunodu. mubyarande none nanje gute nukuri Bona nari kibada mfise. Usema amahera y'igufa kugirwa gusa naye ntibayansigaranye. Gusa nzo gutelefona kubwire ko amahera yabonetse. Ego ntakundi reka ngende kuronderera ahandi sawa musigare Gira amahoro. ego namwe Allo? Amahoro. Ego. Aragwaye. Agwaye ibiki. Izo ni inzoka zo mu nda wana arabo mujane kwa muganga canke umugurira ibinini n'inzoka. Canke naho nambareka araribwa cane mu nda mukorogera imiravumba none imiravumba birakomeye cyane jemeruka twe tukiri bato baduha imiravumba wana mu imiravumba mafaranga yose mfise nako mu imiravumba mahera yose namfise nakoresheje imodoka zibiri zose ziri muri garage mahera yose nayatanze vraiment oya kabisa nsigaranye umufuko nsigaranye 100 urumva 100 nabyo no gurumba abana nawe urabyumva sawa
Hapana, vyagenze gute? Keni sonzi yapfuye. Uramarira hana Neka. Yapfuye. Pole sana. Neka. Vyagenze gute no? Sonzi yapfuye. Urabona nifanga kuza utumare muna mugore kwa muganga. Keni sonzi yapfuye. Ihangane. Ndumubona ko bamusubije. Keni we. Keni. Neka. Keni arafize. Wale telefone mukuru wanje anyaruki. Alo. We grand frère. We afuye Keni saga muhira rwa tumo bigi kibazo ciyo cyo kumuhamba kubamba liteka cyo mufite gukurikirana. Ariko arani woraba umwe mu mushiki we yamana ya murenga. Munyaru mutebema. Karibu grafe. Mahoro. Meze neza. Gute. Uyu ni iki ko? Ubuni wawe Umunani mu Mariya. Niko ndakubarira karibu ngaho wicara. Okay. Wicarane. No byumva neza. Nibirebe bije. None ngo bimeze gute? Yapfuye. Ihangane mubyara wacu niko bigenda nka kwisi. Niko bimeze. Ihangane uzamubona. Ego azomubona mu ijuru nta kibazo. Neza cyane. Wewe wakora n'uzomubona. Ihangane ntangorane. Reka cyane tubigenze gute? Nuko ingena tumufuba. Ego tumufuba. Tumiye kumucuti zimwe za kure bose bazi. Ganyene mvani barishe mu icisha ku bisanduku by'yemi. Oya bajya nabo tutubiwe turabamagaragaza ko twebikora twebwe nyine turi babiri ntangorane. Urafite amafaranga je ndafite amafaranga rimaze batakibazo. Ihangane tugomba tubikemura ubwo nyine. Gusa reka dutelefone kamwe umundi mutoya wacu. Uri mutoyi wacu. Tumubwire anisa nyine tubigenza. Ukora ko twe twakoze turi imfuvye. Nabatuba ko mugabura ni bana cipeza giye. Yarabizi ramenye. Reka tumuhamagare tumubwire. Allo? Ego. Uri mugabo uri hafi? Awarazo ndikeme vya bindi. Okay, namba uri hafi rero raba ingene woshika. Raba ingene woshika kwa petit frère wanje ino. Hari kibazo ngo Keni yitavye Imana. Ngo yapfuye Keni. Raba ingene washika kabisa tugitunganye turangene twumufuba. Sawa. Kwihangana isi kimeze ihangane twese ayo tuzoruhuka naje ndababaye naje birambabaje bivuga kubona birambabaje cyane ihangane gose ihangane Imana yakubona tuzogufasha akibazo tuzogufasha bugira ikibazo turahari tuzogufasha nta ngorane no sibyo ihangane karibu wapi siku mingi tuonana alionga kabisa kwa tete tete finance bigaje bwana ngamute yaje nyinshi mwana Leya mutavya yagenze gute no Leya mutregera mbuti yaje mara Tiaje primary nyinshi urabara na urabizi ukuntu muri saga barumeze kina giti mfise mwana kumukara gusa aya ugure cuma ntugure igitoro okay reka no tuje gucacuze ni ngaha urabona wewe twegurana dusigaye nta bavye dufise umuryango wose waragiye ko novuga dusigaye turi twenyene murabibona bikuvuga ngo rero uyu yaragize ikibazo kinaragwara bishika tata amafaranga dufise vraiment amafaranga tadufise ko twihanganira n'amafaranga dufise kwihangana rero umwe musiro yatuye kibana telefone babwira ngo petit frère nefubwira ngo yapfuye tuje dushima rero no kuvuga turi batatu kandi twese Imana ikaraduhezagiye Imana aduhezagiye mu
mugabo mutwiyemera turiyemera tugomba dukorere ibintu dukore turamenye twokora urubanza turamenye twomufuba niteka kugira ngo ibintu bimere neza je gituma twabamaga kugira ngo umucango waboneke umucango akatifu waboneke nanje n'umucango wanje rero umuntu wese ngaye bivuga icyo ashobora kwiyemeza kugira ngo ibintu bigende neza reka rero kuri wewe ntakinye urashobora kugira je niyemeje isanduku y'imiliyoni 2 imiri gwese zomatwara ku maziko ni je okay na okay nanje niyemeje kwimbisha imbariya no kuyubakisha hama n'ibinyobwa ndavyemeje bazofata ico gihe tuvuyeyo okay nanje rero no kuvuga ngo sare tuzokoreramo tuzoyikota ibifungurwa nije nzobirondera hama n'abantu bazaza kugigandaro bose nije nzomara imisi ndiko ndabarasiona urubanza rwo kuganduka no guca ku mazi byose nije nzobikora ndibaza ko ari sawa aho ni sawa urubanza rwaheze ni kuvuga rero ubu unyigisigaye no kumujana muri morgue hama akamarayo nk'indwi zibiri kugira ngo twese tumaze dutororokane dutelefone abagenzi bacu bari muri Canada dutelefone imiryango yariya abandi nyene usangiza bafise inoti kugira ngo turabe ko twogufasha tumushingura n'iteka Kenny twese turababaye mugabo nta kundi twese niyo tuja ego ihangane kandi namwe mwihangane cyo tumucangira amahera azoramufasha ego cyane kandi tugomba tugira umucango ntange tugucangira amafaranga ashobora kubara gufasha yigira muri iki gihe cy'umabaro urabwira woronka karasiyo woronka ngo remaho muraho ihangane kabisa niko bimeze na Bibiliya irabivuga ego niko bimeze kuri iyi senge cy'umubabaro amahoro amarira ubu n'umwanya wawe kubabara mugabo umwanya umunezero nawe nyene none hamunezerewe kuba dukoze ibintu nk'ibyo byose yanezerwa nice nk'umura kuba dukoze ibintu nk'ibyo byose nibaza ko atangorane nubwo bitashobotse tukabikora kiriho mugabo nta kundi niko bimeze byarashitse humura nakwinginze humura sawa igenda amahoro nituguherekeje twadukumbura turayaga telefone nini barivye narataye kwe ofisa agahinda nagira ufite umugambi wo kugura iyindi barivye ryari bica muri iyindi kandi vuba umuti ko ndazamu rero no kuraba uka telefone hariya bagatunga igisanduku meze neza navyo wiyemeje kubishika bitare sizeri saa moze bishitse aho ni sawa okay abantu bisi turakwiye guhinduka tukamenya gufashanya tukiri mu mwuka tugikomeye tureke kwibuka bagenzi bacu ariko bafishije ahubwo twibukane tugifise ingorane mu buzima Imana ibidushoboza ushobora guhura n'ingorane z'ubukene canke z'indwara ukabura umuntu n'umwe uzigufasha ukitura kuri mwene so Imana yahezagiye
byinshi bikaza guhangana iteka ariko iyo gikomeye ntanumwe wigera ubona iyo usabye agafaranga ko kwivuza bakuraba nk'abatakuzi gufasha bagenzi bacu buri wese uko abishoboye bivanye n'uburyo uhoraho yamuhezagije tureke kumera nk'ababandi batagufasha ugikomeye umaze gupfa bazana iby'agaciro ngo bagufube twibikire impera zacu mu ijuru Yesu mwami niyagaruka tuze duhabwe ibitsibo byiza turi mu murwa we hageze ku rupfu rwawe imitugi iratonda n'ibindi byinshi bikaza guhangana iteka gikomeye ariko iyo gikomeye ntanumwe wigera ubona iyo usabye agafaranga ko kwivuza bakuraba nk'abatakuzi aho hageze ku rupfu rwawe imitugi iratonda n'ibindi byinshi bikaza guhangana iteka ariko iyo gikomeye ntanumwe wigera ubona iyo usabye agafaranga ko kwivuza bakuraba nk'abatakuzi ariko iyo gikomeye ntanumwe wigera ubona iyo usabye agafaranga ko kwivuza bakuraba nk'abatakuzi ariko iyo gikomeye ntanumwe wigera ubona iyo usabye agafaranga ko kwivuza bakuraba nk'abatakuzi